bategere neza. Ego. Iyo twumvise ikirundi, Mhm. tuvuze ikirundi gusa dutegera ibintu vyinshi. Iyo tuvuze ikirundi si ururimi gusa, Okay. ahubwo dutahura ibintu vyinshi. Tuvuze ikirundi hariho imico y'ikirundi, imigenzo y'ikirundi, Mhm. imigirwa y'ikirundi, ururimi rw'ikirundi, Mhm. imiziro vyose vy'ikirundi. Imico dufise twese kandi mu mico dufise harimwo ahenshi kubaka ingo canke kugira ubugeni. Mhm. Uwo n'umuco. Mugabo umugenzo nuko tugira ubugeni gutandukanye ubu. Hanyuma ku migirwa n'imigirwa tugira itandukanye. Nta rushatsi cambara nama. Kuva mu myaka y'intango mu mashure ngaha mu Burundi barigisha ibitandukanye bakagira bati yakorotse ava mu ijuru, bakagira bati yaje abibuha, abandi bakagira bati nyabuna ntituze yavuye ahubwo yari ngaha mu Burundi. Mu kwita izina umwana bararaba ica mbere na mbere ingene umwana yavutse. Hari igihe wasanga umuvyeyi yaraciye mu ngorane zitandukanye, izo ngorane zigatuma baca batora izina kanaka. Tuvuga yuko abarundi ba mbere bariyumvira cane, ni nabo batwiyumviriye ivyo turiko turakoresha ubu, uko twigenza, uko turi. Rero bo baragiye baraja hamwe hama baragira bati kumbure gukora iki n'iki. Hama hariho ijambo rigenga ayandi, ijambo niyo ryama rirongora ibikorwa twakoze twakoranye, hama bakiyumvira gukora rirya jambo. Intabarigwa yabwiwe nuko amaso atukuye canke ibwirwa nuko amaso atukuye, bisigura yuko je namye ndabarigwa muga sinigeze numvira canke sinshaka kumva. Kumbure ngira imbere hari igihe hava kinshikira. Muri make umwigeme w'imyaka 27 asigaye yambara impuzu y'umwana w'imyaka 5. Agomba kwigerera kwisubiza inyuma. Bamwe bakunze guca bavuga ngo niyo batuma ngo impuzu z'abana zizimba. Iyo migani rero rimwe rimwe abavyeyi barabona yuko hari ibintu badashobora kuvuga babwira abana ngo bumve, bakaca bishisha mu migani yuko vyigeze kuba. Rero hariho n'ikindi bagira bati ngire ndabacira umugani w'ikamugani, n'abazova ikamugani bazosange ubukombe bw'umugani buzirikiye ku muganda w'umugani. Yabaramukije amahoro y'Imana mwebwe mwese muriko dukurikira muri hirya no hino, na cyane cyane mwebwe mwese muriko mukurikira n'imbonesha kure hari Vizigiro TV, haba bari ngaha mu Burundi, abari hakurya y'amazi, eka tutwege n'abari hagati mu gihugu nabo nyene, tukaba tubaha ikaze baze hano tuyage twongere tubasabikanize ibitari bike bisanzwe biri mu rurimi rw'ikirundi, ururimi kavukire dusanzwe tuvuga. Wahora wibaza uti mbega ikirundi ni iki? Cavuye hehe? Mbere ni kuri kihoho mu Burundi tuvuga ikirundi. Mu kirundi tumva ibintu bitari bike bivugwayo, haba imigani, haba imizirizo canke novuga imigenzo y'abarundi. Ivyo rero novuga abenshi usanga tutabizi. Uno munsi ka turi kumwe n'uyu umutumire mubona, akabaza kudufasha gutahura ibitari bike bivugwa novuga biri novuga mu rurimi rw'ikirundi. Kanatsinda yakuriye mu Burundi, abona ivyo abandi babamwo, yongera araja no kuvyiga novuga mu mashure yisumbuye ndetse na kaminuza, aho naho nyene yize novuga ibijanye n'ibitari bike. Arongera aranonosora cane ibijanye n'ikirundi n'imigenzo, ururimi rw'ikirundi ndetse n'imigenzo igenga novuga abarundi. Rero no munsi tukaba dufise iteka ryinshi cyo kumwakira kugira dushobore kuba atuganirira ibitari bike. Ndakuramukije. Ego mwiriwe ndetse na mwaramutse bivana n'umwe wese aba aherereye ariko adukurikira. Ego. Ku mazina mwitwa bande? Jeffs amazina menshi. Yafise amazina abavyeyi bampaye, akaba n'amazina akaranga kampaye. Ndetse n'aya mazina usanga ugenda witwa n'abanaka bakakwita. Rero je ku mazina nitwa Ndikumana, nk'izina ry'umurundi, ariko hariho n'izina ry'igishenzi y'amazina y'imizanano banyise Arsene. Amakaranga nawe akagira kati
nuhava uzimira ngo utakare, reka ndakugarukane ngaha mu barundi b'iwanyu, inyita umurondezi karanga. Ego ahanini amazina yanje yoba arayo. Uratubwiye ngo izina rizanano uvuga ninuzeye novuga ngo izina ry'igishenzi. Nagise ry'igishenzi kuko ni izina rizanano ritari mu migenzo y'abarundi. Nuko amazina yose watubwiye, amazina yawe yose kandi hariho amazina novuga y'ikirundi koko y'abarundi. Mbega harya kera mugira biti umwana izina barabiki? Mu kwita izina umwana aho hambere baraba ibintu vyinshi cane. Icambere na mbere bararaba, icambere hari amazina y'ikirundi, amazina y'imiryango. Urazi mu Burundi aho hambere baraba imiryango cane cane, umwana wese yategerezwa ariko araruka canke akura gukurikiza imiryango yiwe canke kwama azi umuryango avamwo, ari nawe yavuga ahageze hose. Rero aho mu kwita izina umwana bararaba icambere na mbere ingene umwana yavutse. Hari igihe wasanga umuvyeyi yaraciye mu ngorane zitandukanye, izo ngorane zigatuma baca batora izina kanaka. Nk'ubu nk'izina Nahimana. Nahimana ni izina umuvyeyi yashobora gutorera umwana kubera ko hari ibibazo yagiye aracamwo. Ndamuronse kubw'Imana, ubundi Nahimana kuba ndamuronse. Ahandi naho barashobora kugira bati reka twite umwana kugira urupfu ruze rumutinye. Rurabasenyura. Nzobasenyura. Nk'ayo mazina yo kwari kugira ngo berekane urupfu ngo rumutinye ntiruze rumutware. Hama hariho n'amazina yava mu miryango kanaka bivaye n'igitigiri c'abana bagenda bararonka, ugasanga barahereye ku mwana bakamwita Bucumi, babonye ko ari umwana w'icumi, kuko kandi aho waba ari n'umuhezagiro kuba baronse uwo mwana w'icumi, kuko aho hambere ntivyari nk'ubu tuvuga tuti amatongo yaze hanyuma tuvyare bake. Aho hambere baronse ikibondo bashimira Imana kuko ni bake, urazi yuko umwana ava kure. Rero ushikanye kuw'indwi, nyandwi, minani. Rero ahanini aho hambere mu kwita izina umwana bararaba kandi n'ingene Imana ibahezegeye bagashimira Imana. Shimira Imana, ndayishimiye kuko bari abantu baho hambere baremera Imana bakanayubaha cane kurusha n'ubu, kuko ubu vyinshi nivyo twatewemwo, mugabo aho hambere bo bari bazi n'akamaro kayo, bakamenya niyo bayambariza. Mu bitabo aho haruguru mu gatabo ndetse no muri za Mwaro hari ibunyange hose. Ego ubwa mbere natanguye mbwira ariko aratwumviriza ko tugiye kuba tuyaga niniya ku bijanye n'ururimi rw'ikirundi, ururimi kavukire, ururimi twakuze novuga tuvuga kandi n'ubu turacaruvuga, kandi ururimi novuga rufise novuga abaruvuga bafise n'imigenzo bisangije. Ego ururimi none rw'ikirundi rwoba rwabonetse canke rwatanguye kuvugwa ryari? Ego murakoze. Imbere yuko mbandanya n'ivyo mumbajije, banze nibutse yuko abarundi bacu bategere neza. Iyo twumvise ikirundi, tuvuze ikirundi gusa dutegera ibintu vyinshi. Iyo tuvuze ikirundi si ururimi gusa, ahubwo tutahura ibintu vyinshi. Tuvuze ikirundi hariho imico y'ikirundi, imigenzo y'ikirundi, imigirwa y'ikirundi, ururimi rw'ikirundi, imiziro vyose vy'ikirundi. Rero ikirundi twovuga yuko icambere biva mu rivuga kurunda canke kurundwa. Mu gihe twashize mu mero ya muvugwa ca twumva kurundwa, bisigura yuko aho hambere kugira bagire ikirundi mbere hatanguye Uburundi, kuko hatanguye abantu bagiye barava mu mihingo itandukanye mu 1300, mu mwaka w'1300, hama baraza mu Burundi bagenda hagwirira ari benshi, babaye benshi babaye bavuga bati twarundaniye hano. Hano ni mu Burundi, batora izina Uburundi uko. Hanyuma bubaye Uburundi, urumva hatanguye abarundi baza ahantu baca bahagira mu Burundi, buba Uburundi. Mu nyuma bagira bati ko duhuriye ku rurimi rumwe, reka tugire ikirundi. Urumva abarundi
Uburundi, Ikirundi. Ca Kirundi rero c'ururimi baca batangura no kugira imico bahuriyeko bose, iciba imico y'Ikirundi. Rero twumve yuko ururimi rw'Ikirundi rwatanguye muri iyo myaka y'igihumbi n'amajana atatu kuduga, kuko n'abami niho duca dutangura kubaharurira kuri Ntare Rushatsi Cambarantama yatanguye Uburundi bw'aho hambere. Rero Uburundi canke ijambo Ikirundi ni ijambo ryagutse cane dushikana ku vyo dukora vyose canke ivyo dushikako vyose twebwe Abarundi. Yego. Utubwiye uko tuca twumva yuko umwami nuvuga Ntare Rushatsi Cambarantama yaje asangaho Abarundi. Ntare Rushatsi Cambarantama kuva mu myaka y'intango mu mashure ngaha mu Burundi barigisha ibitandukanye, bakagira bati yakorotse ava mw'ijuru, bakagira bati yaje avibuha, abandi bakagira bati nyabuna ntituzi iyo yavuye ahubwo yari ngaha mu Burundi nyene. Ariko Ntare Rushatsi Cambarantama umwami burya ava mu batwara, nk'uko nawe wogenwa canke ukizegwa na banaka hariya ku gatumba ngo baje imbere. Rero je ngira nti umwami yari asanzwe ari hariya ibuha, hanyuma araza aratwara Abarundi. Niwe yatanguye kuvaho, hanyuma mu nda yiwe canke inda y'ingoma hatangura kuza haravaho n'abandi abami, kuko aho hambere ntihashobora kuza kwima canke ngo hatware Uburundi uwuvuye mu wundi muryango, ahubwo inda y'ingoma canke mu ngoma niho haguma hava abami batwara Uburundi. Ego novuga yuko Abarundi igihe batanguye kuza batanguye kubaho bakagira n'umuntu nuvuga ati aramutswa nyene abo Barundi nk'umwami wabo abaserukira, niho haca hatangura kuza ko bumvikana mu rurimi bwa mbere bavuga, bongera barumvikana n'imigenzo. Ico gihe hariho abajejwe, kuko ico gihe nta buhinga bwo gutuma tumanako amakuru bwari buhari nk'ubwo tubona muri kino gihe. Ico gihe vyaraborohera kubimenyesha abari hirya no hino. Aho hambere Abarundi bagize bati agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Ako gafuni rero ni iki? Bakavuze ko ari akarenge. Aho hambere rero Abarundi, Uburundi bwatanguye ari agahugu gato, ubuho n'igihugu kinini nubwo hakunze kuvuga ko muri bavuga yuko ari buto bafatiye ku bindi bihugu. Rero aho hambere Abarundi kuri ubwo buke bwabo hari ico bita kugerera, abagererwa. Kugerera kwari kuva mu kibanza kanaka canke agace ubayemwo, hama ukagenda aho ushikiye washimye ugakira itongo usanze, hanyuma ukahubaka ukahibera. Rero abo Barundi batanguye guhurira ahantu hamwe, hama bagatangura gusanzara. Nuko bagiye gusasagaza za mvugo canke ya mico n'imigenzo yabo yahariya bayikuye bakiri hamwe bose. Rero niho vyaboroheye kugira ngo na za mvyaro zabo zigume zigiraho ivyabo, ya mashure yo ku ziko, za mpanuro bahabwa, hanyuma baguma basasagaza ico Kirundi. Muzi Kirundi muca mwumva vya ninahera ko vyose birimwo, hanyuma babana uko. Rero kuvuga yuko vyari kubananira canke bari kwifashisha ubu buhinga busigaye buhari muri kino gihe, oya, kwari uko gutembera canke kwamamara mu mico itandukanye y'igihugu, hanyuma bakaguma bakurikiza ivyo bahurije hamwe bose bazi, babandi ba mbere. Twese tukisanga no muri kino gihe tugeze muri kinjana ca 21 tuvuga Ikirundi, nubwo twatanguye kugicanga canke kucibagira. Ego uratubwiye novuga ibitari bike, aho novuga kino kiganiro uza kuvuga muri rusangi, tukazotoronka umwanya mu minsi iri imbere kuza turaca kuri kimwe kimwe bijanye n'imigenzo, bijanye n'ururimi, tukabinoganza neza kugira ngo tuzokwame twigisha abatari bake ko baratwumviriza ibijanye n'ikirundi, aho cavuye naho kigeze, ndetse novuga nuko kugenda kiratera imbere. Rero watubwiye ibijanye, uvuze ikirundi cyangwa uvuze Uburundi wumvamwo ibintu vyinshi, urumvamwo igihugu c'Uburundi, urumvamwo imigenzo y'Abarundi,
urumvamwo harimwo imigigwa kandi muri ico gihe wavuze yuko akarenge kabagara ubumwe, akafuni kabagara ubumwe ari akarenge. Ego. Rero ako karenge iyo bagiye kuramukanya baravuga ijambo, bakavuga ngo ni ijambo ry'ikirundi canke ijambo gishingantahe. Rirya none rirya jambo twumva dufatiye kwako nyene ko akafuni kabagara ubumwe ari akarenge, dufatiye aho nyene rirya jambo ryaba ryarigishijwe abana canke kurya kuntu wabasanga bariko baratembera baja aha bagenda hirya baramukanya abana bagenda bavyumviraho. Ego, kuri ivyo ibijanye n'ijambo cane cane baravuga rya gishingantahe canke amajambo y'abatandukanye nk'uko hari n'imanza zitandukanye. Ijambo burya abarundi baho hambere bama bagira bati abarundi baho hambere baciye ubwenge, barabona bati kurya naka yankoreye iki canke akanshikana harya hano ndabikore nte kugira ngo aze yongere ashikane n'aho atarashika. Gushima ijambo kumbure kenshi ryava mu marangamutima y'umuntu, kwaba gushima ku vyakorewe. Hanyuma rero tuvuga yuko abarundi ba mbere bariyumvira cane, ni nabo batwiyumviriye ivyo turiko turakoresha ubu, uko twigenza, uko turi. Rero bo baragiye baraja hamwe hama baragira bati kumbure gukora iki n'iki, hama hariho ijambo rigenga ayandi. Ijambo niryo ryama rirongora ibikorwa twakoze twakoranye, hama bakiyumvira gukora rirya jambo. Ndetse rero n'abo bana bama bagira bati ntawuca umugani umwana asinziriye. Rero nabo bana baca bumviraho, hama muri kazoza kabo nabo nyene bakagenda barakura nk'uku tubigenza rimwe rimwe mu migwi ndangakaranga, bakagenda bakigisha abana kanaka, bakuze akaba aribo basigara bigisha abandi. Rero waca usanga ayo majambo nabo bagerageza kuyumviraho, hanyuma bariko barakura canke bagiye mu mamanza kanaka bakamenya kuvuga ijambo, ari naho ubona n'ubu ijambo rikivugwa n'ubwo ryataye akanovera karyo. Ego, batubwiye ibintu bijanye n'imigenzo. Aho hambere abarundi wavuze ko batanguye bari umugwi umwe, ariko hacazamwo ibindi bintu bavuga ngo imiryango ya bariya. Iyo vyo vy'imiryango vyo vyajemwo gute ko kare ubwa mbere bari hamwe kandi bafise n'imigenzo imwe? Murakoze kumbaza ico kibazo. Ikibazo ciza cane kandi n'ikintu umurundi wese ategerezwa kumenya kugira ngo yame yibuka isoko ryiwe, inkomoko yiwe, kugira ngo umurundi wese azagira ati nubwo ngiye mu Bubirigi, ngiye muri Norvege hariya, reka ndabayagire yuko jewe umuryango wanje ari uwu kanaka. Rero muri abo bantu navuze ba mbere nibo baje ugutandukanya, kuko urumva yuko baje bava mu mihingo itandukanye, hanyuma bahurira hamwe bararundana kandi hama baba Burundi. Muri abo rero abasekuruza, ico twita abasekuruza, bariya baba batanguriye imiryango kanaka, nta miryango bari bafise koko, mugabo baragira bati imiryango hamwe hamwe haraho yagiye irava kubera abasekuruza babo amazina bari bafise kanaka. Bakavuga bati je nitwa Ruhanza. Ruhanza, uri umuryango abazokuvako n'abazobavuye mu muryango w'abahanza. Bagira bati jewe ndi Karama, n'abanyakarama. Jewe hakaba rero n'abandi ku miryango, aho twari tuvuze ku miryango y'inkomoko y'amazina y'abasekuru, basekuruza. Muga hariho n'indi miryango wasanga babitiriye imiryango kubera iyo bazananye, kuko hari abazananye ibujiji muri Tanzania n'ibushubi nyene muri Tanzania, baca biyita abajiji, abandi bakiyita abashuri. Hanyuma rero na babandi ngira twavuga yuko aribo k'umwami, bo baca bita ko ari abaganwa. Hariho abaganwa gusa si umuryango, ni ubwoko. Abaganwa n'ubwoko. Hanyuma tuvuga rero n'imiryango itandukanye. Harya mu Burundi ubu dufise imiryango myinshi cane,
mugabo ikomoka mu moko. Mugabo aho hambere abarundi ishingiro yari imiryango, ibintu byose bakora bari umuryango wa naka. Twebwe turafise amabanga ibwami kuko hariho nk'imiryango y'abitonyi ibwami, turavuga umuryango w'abashubi n'umuryango w'abajiji, uretse imiryango imwe imwe yakumigwa ibwami bivanye nuko yashatse, bavuga yuko yashatse guhirika umwami hanyuma ishigwa kure, nabo bakunze kwita bahima mu Burundi. Ego rero twavuga yuko imiryango ariyo baraze cane cane ba sekuru, bakavuga bati twebwe rero tuva mu muryango n'uwu, nanaka yamavuga ati tuva mu muryango n'uwu. Kandi rero ikintu c'imiryango mu Burundi ni ciza cane kurusha ico babita ic'amoko, kuko umuryango niwo uza imbere. Wewe umenye umuryango wawe uba umenye inkomoko yawe, kuko baragira bati uri umujiji umenye yuko mwazananye kera mu myaka ya kera mu gihugu ca Tanzania, nubwo barababanyi kandi twari gushobora no kubwigarurira, kuko baravuga yuko intara ya Kigoma yari kuba y'Uburundi, uretse yuko vyaciye bigorana abami rimwe rimwe bakaneshwa bariko barabigwanira, uretse yuko Mutama umwami Ntare Rugamba we yagerageje, niwe yaguye hanini cane. Rero twavuga yuko n'imiryango inkomoko yabo ahanini n'ivyo twavuze vy'amazina ya basekuruza bazanye iyo miryango canke uturere kanaka baje bavamwo. Ego turakunze kuba tubona no mu mashuri mbere birimwo, aho tubona ibitari bike bavuga yuko hariho imigani migufi, hakaba hariho novuga n'imyibutsa, hakaba hariho novuga n'ibitito canke imigani usanga ari miremire. Ivyo bintu birafitanye isano, vyoba bimeze gute muri rusangi? Nk'ubu uravuze umugani canke akavuga umwibutsa canke avuga igitito, itandukaniro ryoba riri hehe? Ego murakoze. Hanyuma kuri ivyo bintu vyose bagiye kudondagura ni ibintu bitandukanye cane kandi bigize ikirundi. Rero muri ca kirundi navuzemo yuko harimo imico, imigenzo, imigigwa, imiziro. Aho hambere nko mu imico aho itandukaniye n'imigenzo, imico tuyisangiye ku gihugu cose, twese turayisangiye imico. Mu mico y'igihugu cacu turafise kubaha igihugu canke kubaha indongozi mwa kino gihe, niyo mico duhurirako. Hanyuma mu mico dufise twese kandi mu mico dufise harimwo ahenshi kubaka ingo canke kugira ubugeni. Uwo n'umuco. Mugabo umugenzo nuko tugira ubugeni gutandukanya ubu. Hanyuma ku migigwa n'imigigwa tugira itandukanye, kuko nk'uwo mu bisagara murakunze kubona imigigwa bagira baranayitaye y'ikirundi. Yego y'ikirundi. Ubugeni buba ku munsi umwe, mugabo hariho imigigwa mperekeza y'ubugeni yaho hambere yagenda iraba. Ca mbere hariho kuja gusaba irembo. Baraja gusaba irembo kugira ngo banze bumve yuko bemererwa kuzosubira gutumbera urwo rugo. Hanyuma mu nyuma bakaja no gukwa. Ariko n'ubu ivyo bintu birabaho. Ubu ni haki baja gusaba irembo, benshi bagira ko baja gukwa kubera ko abana bagiye kubonanira aho abavyeyi batabona, ko mbere bariyagira, hanyuma babona yuko boja gutanga inkwano. Benshi batangura gutanga inkwano ubu. Hanyuma ubugeni benshi rero navuze bagira gutanga inkwano uwo munsi nyene w'ubugeni, ndetse bakaca barenga no ku mugenzo. Mbere novuga wenda wite umugigwa wo gutwikurura, cakora kuri uwo munsi nyene, bakawukora nijoro. Aho hambere wakorwa haheze kenshi nk'indwi zibiri canke indwi imwe ubugeni bubaye. Hanyuma tugiye ku migenzo, imigenzo nayo kenshi ntituyisangira twese. Aca tugaruka kuri ca kintu c'imiryango twacako. Umuryango wose aho hambere wasanga wifitiye imigenzo yabo. Wasanga ivyo bafungura atari bimwe, ugasanga nk'agace ko mu Mugamba barafungura ibiraya cane, mugabo ndetse n'intete. Kandi intete n'igifungwa ciza cane, baze
abana bubu ntaco bakunda gufungura. Mhm. Biri mu bifungwa bikomeza umubiri. Hanyuma ugaca usanga akarere nako ko mu Kirimiro bakaba bakunda cane gufungura ibijumu, amateke. Mugabo urumva yuko hariya mu Mugamba bafunguye ibiraya cane n'izo ntete. Hanyuma n'imbo, imbo gusa mu Burundi bwaho hambere imbo ntiyabaho. Iyi mbo tubona cari ikindi gihugu. Kuko Uburundi bwaho hambere dufatiye ku ntara dufise ubu bwagarukira mu migwa, haruguru y'imigwa. Imigwa n'izi ntara zihanamiye igisagara ca Bujumbura. Uburundi bwagenda buca ku ntara ya Muramvya bugaca kuri Bururi, kuko Mwaro ntiyabaho hambere. Mwaro ni intara yavuye muri Muramvya. Hanyuma Uburundi bukabandaniza muri Bururi bugenda izi ntara za Makamba, Rumonge, Bujumbura, Cibitoke cari igisagara cari igihugu bita imbo. Rero tufashe ku imigenzo ntayo dusangiye, mugabo imico navuze ko tuyisangiye. Tugiye ku imigigwa n'irya yose dusanga rimwe rimwe iherekeza nk'imanza kanaka, turavuga tuti ku rubanza rw'ubugeni, ngo n'urubanza rw'ubugeni. Imigigwa turaza guca ku migigwa yo gusaba irembo, gukwa, gutwikurura n'ibindi, gusohora inkinga za kabiri, ivyo vyarimo vyose. Hanyuma tugaca tuja ku miziro. Ico ni ikintu gikomeye cane ku Burundi canke ku munyagihugu w'umurundi. Imiziro aho hambere cari ico kintu cose kiziririza. Aho hambere barahanura umwana yuko kizira kwica umuserebanyi ngo umuvyeyi yocika amabere. Carazira ngo kugendereza umugongo, birya bita kugenda usubira inyuma mugabo udahindukira ngo urabe. Kuko bavuga yuko umuvyeyi yari wese w'umuryango yoca apfa. Kuko bavuga yuko iyo umwana agendereje umugongo ashobora acagwa hasi kenshi, hama agakubita umutwe hasi akaba apfuye, se wiwe akaca aja kwiyahura. Nuko babisigura ni imiziro. Hama twaca tugira rero n'imigigwa, hariho imigigwa kandi yo kubandwa. Aho hambere vyarakorwa kubandwa, mugabo ubu ntivyogikorwa cane. Hariho kuja kwambaza kiranga mu gitabo. Ni mu gitabo, bumve ko ari mu gitabo atari mu gitabu. Igitabo nico dusoma, igitabo niho bambariza ikibanza. Cari ikibanza. Hanyuma tugiye ku vyo mwambajije bijanye n'ivy'abana aho hambere bakora canke bakorerwa. Hagati aho guherekeza umuntu yitavye Imana, urya n'umuco canke n'umugenzo? Urya n'umugigwa. Guherekeza umuntu yitavye Imana tubanze tubishire mu mugenzo w'abarundi. Mugabo urya tubanze tuwushire mu muco, kubera mu ntara zose baraherekeza uwo yitavye Imana. Ubanza kuba umuco, kubera umuco twavuze yuko ari tuwuhuriyeko twese mu gihugu. Hanyuma ucuba n'umugenzo, kuko niko twabisanze, tugeza no kubigendera mu turere twose. Rero uwo n'umuco. Hanyuma hariho n'imigigwa mperekeza, bijya vyo gushirako amashurwe vy'ubu. Kera bashirako akavu ukaba usezeye iwawe. Rero irya n'imigenzo mperekeza yo gufuba uwitavye Imana. Yego. Tuzoronka kandi kanya ko kubishikamwo rwose cane. Yego. Rero aho hambere ku vyo mwambajije hariho imigani, ibitito, ibisokozo, novuga nti ibisokozo, imigani, ibitito nko ndabivuze, ndetse n'utujajuro. Rero kuri ivyo vyari ibintu bitandukanye cane, mugabo bigenda vyuzuzanya. Vyuzuzanya gute? Imigani yaho hambere vyari ibintu usanga bigenda bitandukanye n'ivyo twavuga ubu. Imigani hariho miremire nk'uko babivuze n'imigani migufi. Mugabo rero nashaka mbanze ntandukaniza abantu ibintu bakunze kwitiranya. Barakunze kuvuga bati ngo naka ngo yaciye umugani agira ati ngo agadasemye akataretse kaba gasema. Yavuze umugani ngo akataretse kaba gasema. Uwo si umugani, ni umwibutsa. Mugabo abarundi benshi bariyoroheza bakagira ati wa mugani uti uvuga uti, ni umwibutsa uvuga uko. Mugabo rero twawise n'umugani mugufi.
uwo mugani mugufi kenshi umwibutsa ni ijambo rikunda gutangurira umugani, bakagira bati akatarese kaba gasema, hama rero ugaca ujako ukavuga uwo mugani wawe muremure, mugabo turumva yuko wabaye umutwe w'umugani, tugire tuyagirwe canke tugire twumvirize. Rero imigani yaho hambere yarashobora kuba migufi canke ikaba miremire, ndetse tuca tubitandukanya n'igitito. Igitito n'umugani nta sano rirerire, isano niryo rirerire, nta tandukaniro rirerire ririmwo, kuko umugani kenshi turavuga inkuru ukuntu yagenze, mugabo ku gitito turacisha nko guhibongoza. Niryo tandukaniro ry'umugani n'igitito. Hanyuma hariho n'ibisokozo, ivyo bisokozo navyo vyafasha abana kuyaga hagati yabo, kuko umugani wavugwa n'umuvyeyi canke igitito cavugwa n'umuvyeyi ariko arigisha abana, babo bakumviriza, hama bakabaza ibibazo mu nyuma canke bakabazwa. Mugabo ku bisokozo wari umwanya yuko umwana na nyina canke na se bahanahana, baganira. Hanyuma kuntuze utujajuro, kubera ko umugani waba wabaye muremure, umwana ugasanga ariko arasinzira ku ziko canke haziko kuko cari ikibanza, waca usanga uwo mwana yamaze kuruha mu mutwe bivanye n'imigani yumvirije. Rero baca bacishamwo utujajuro. Utujajuro kenshi twaba ari utuntu dutwenza, nk'akajajuro kagira kati mbega Samanda witwaza umupfu, nawe akishura ati uwari kumuntwaza yari ubunyene. Urumva ako kantu umwana aca asubira akaja ibuntu akumviriza. Hanyuma hariho rero twavuze ibitito, ibisokozo, imigani, utujajuro. Ahanini vyari ivyo abana bashobora kuganirako n'abavyeyi babo bateramye. Rero ku migani ico bashobora gukuramwo vyari ibintu bikomeye cane, kubera ko aho hambere hatariho amashure aya bahera ku myaka 6, imyaka ndetse n'imyaka 2 ubu. Umwana w'imyaka 2 ararungikwa kw'ishure akaja guhoherayo. Hanyuma aho hambere nta mashure yari ahari, hari amashure, ishure ryo ku ziko. Ariko imbere yo kw'ishure ryo ku ziko, ivyo bayagiye haziko vyari ivyo bazoja gushira mu bikorwa, kuko aho hambere mw'ijoro baraganira barindiriye yuko inkono isha canke inkono itura. Hanyuma ivyo baganiriye haba harimwo icambere na mbere impanuro, kwerekana ico umwana wese yiriwemwo uwo musi, ico yakoze, akavuga ivyamugoye, ivyagenze neza, hanyuma bakabona kumuhanura. Babahanuye bakamwereka n'ivyo ategerezwa gukora nuko ategerezwa kwigenza, hanyuma bunakeye bakabandaniza ku mirimo. Bisigura yuko ryari ishure ryo ku ziko ryo kwirimbura ku bikorwa bamyemwo no kuraba ivyo bagiye gukosora, hanyuma babone bukeye kuja gukora ibindi. Rero aho haziko bahejeje kuganira ingene umunsi wagenze n'ivyo bategerezwa gukora, baca bagirako baca iyo migani. Iyo migani rero rimwe rimwe abavyeyi barabona yuko hari ibintu badashobora kuvuga babwira abana ngo bumve, bagaca babishisha mu migani yuko vyigeze kuba. Bakagira bati harabaye. Abana bakabigisha kwishura ati harakaba ndetse na ntihakabe. Rero aho baca babona yuko umwana ariko arategera, yumvise ivyavuzwemwo akabona kwihanura ku bikorwa y'amakora bibi, canke akabaza ati none ivyo vyarabaye, kuko barakunda gukoresha ngo igisizimwe. Benshi barakunze kwibaza ngo igisizimwe cari giki. Igisizimwe turumva mu migani kenshi cari ikintu gikora amabi menshi. Igisizimwe nticigeze kibaho. Nticigeze kibaho kuko n'amazina ngo ya ba Samandari na ba Inarunyonga baravuga yuko Samandari we ntigeze abaho, kuko Samandari bisigura amajambo abiri, ni si amandari. Si n'akajambo ko guhakana, amandari nawe gisigura ukuri. Amandari ni ukuri.
sigura rero amandari ni ububeshi. Mm, Ni ububeshi. Bavuze si amandari si ububeshi. Ibyo tubwire tubabwire si ububeshi. Rero samandari ntiyigeze abaho, bisigura yuko n'igisizi imwe nticabayeho, mugabo igisizi imwe bakigeranije n'igikoko gikaze cane, kimwe muhuye kitagusiga. Rero bacakoresha iryo jambo igisizi imwe kugira ngo abana babereke yuko ari ikintu gikaze cane. Bagira bati ngo yaragiye kwinjira muri irya shamba kanaka asanga igisizi imwe. Bashaka kwereka yuko uwo mwana ntaze agende mw'ishamba akiri muto atanumwe bajanye, kuko aho hambere barakunda gutuma abana ari nka babiri kugira ngo umwe aze guherekeza uwundi, kuko bagenda baraca mu mashamba gusa, nta bantu bari bwagwire nk'ubu. Hanyuma ni naco gituma abana b'aho hambere cane cane abigeme bababarira yuko izuba rirenze nabo bazobe bashitse mu rugo. Hanyuma n'abahungu bikazira yuko atahira kuri se. Rero ibyo byose ngo se niwe yugara, si wewe umwana aza kugara. ego. Rero aho bashaka bigishe ya ndero umwana, indero urumva yatanguye kuboneka, yavyumviye mu migani, yatanguye gutinya. Hanyuma hariho n'imigani wasanga yigisha no gukora ivyiza kugira ngo umwana akure yubaha utwa murundi, canke akure azi gutanga kuri ba bandi baba bamerewe nabi, nubwo aho hambere ata miryango myinshi twavuga ngo urya n'umuryango wari wifise canke irya ntiyari yifise, kuko imiryango myinshi wasanga itunze inka, nta rugo rwabura inka, atari nk'ubu usanga ari bake bakizifise. Rero twavuga yuko imigani ahanini niyo bifashisha kugira ngo bigishe abana nabo baronke impanuro, ndetse ko aho hambere nk'umwana ashikanye imyaka ngira 16, 18 yaba yubatse ugwiwe, ko iwabo ntaco baba babuze, amatongo yari ahari, ibitungwa, imirima yo kurima yari ihari. Wasanga umwana ashikanye imyaka 17, 18 yubatse ugwiwe. Rero vyasaba yuko kuva nko ku myaka 3 kuduga aba arahabwa izo mpanuro. Hanyuma aho hambere umwana ageze no mu myaka ashobora kuja i Burundi aho ku mwigeme canke gushinga urugo ku muhungu, yaca arungikwa kwa inasenge. Inasenge, kuko inasenge niwe babona yuko ashobora kubarira amabanga umwana w'umukobwa nyina atoshobora kuvuga. Hanyuma inarume w'umuhungu nawe akabandanya aho se yaragejeje ikivi. Twumve yuko rero amashure y'aho hambere ntibibaze yuko hariho izi zubu zo kwiga mu wa kangahe no mu wa kangahe, oya, aho hambere hari ishure ryo kuzigwa, aho bayagirwa ivyo vyose. Rero twumvise itandukaniro ry'ivyo bitito, ibisokoza, imigani n'utujajuro, ca twumva yuko n'ubu turacabigendera bamwe bamwe, tukigisha abana canke tukiga kugira ngo ba bana ntibazimire, yamara abazimiye nabo bazimuruke. Ego hariho akajambo bahora batangura bariko baravuga ati, wavuze ugomba kuvuga umugani ati harabaye, bakavuga ati nawe ntihakabe. Hari n'andi majambo novuga y'intango kugira ngo atumirire neza, ugiye kuba yumviza uwo mugani abe novuga atega amatwi, kugira ngo uwo mugani novuga awutega amatwi neza. Arya majambo none yari amajambo asanzwe ari mu Kirundi canke yari amajambo novuga uriko agomba kwigisha biciye muri wa mugani ashaka gucira abana biwe, yewe yironderera kugira ngo bashobore kubatahuza hakiri kare? Ego, kuri aya majambo yakoreshwa mu guca imigani canke kugira ngo batangure gutita igitito, yari amajambo kanaka yirondereye. Ariko rero umugani ngo ntuva ku giti, uva ku muntu, kandi akateretse kaba gasema. Ego, hanyuma muri aya majambo yavugwa, yaba ari amajambo yagiye aratororokanywa n'uwo muvyeyi. Twavuze yuko ibintu byose dukora vyavuye kuri ba sokuruza bacu ba mbere. Rero ku migani bayaga canke bayagirwa, yaba ariyo nabo babashije kumva canke bayagiwe na basi. Bisigura yuko umugani ciriye umwana wanje nariko arakura ari wazocira
n'abana biwe, hanyuma ugaca usanga iyo migani bariko baragira barayisasagaje cane, mugabo hakaguma havuka n'iyindi migani. Twarabonye n'abandika imigani, nk'ubu hariho abashakashatsi mu Kirundi usanga ashobora kwandika umugani wiwe, agategura umunsi wo kuwusohorerako kugira ngo nawe umenyekane mu gihe wagenduwe n'abahinga babinonosoye imbere yacu. Rero ugaca usanga uwo mugani nawe urayagiwe. Rero umbajije kuri arya majambo baragira bati harabaye, namwe ngo harakaba. Bisigura yuko iryo jambo rije gukaburira abagire bumvirize. Kumbure b'abana bagira bati kumbure tugire twijandajandire, ivyo tuvuga nibi vyo dusiga ngaha, mugabo yatanguje harabaye, umwana yaragira koba, akumva koba kubigiye biravugwa imbere canke ivyakurikiye. Bisigura ko kumbe ico gisizimwe nimba carishe umuntu kubera ko atumvira abavyeyi, vyarabaye nanje bizohava bimbako, reka nkore ibihushanye n'ivyo, nyabuna niyegereza abavyeyi. Rero mu tujambo twavugwa mu migani si utwo twonyene, hariho n'ubundi bujambo nk'akarorero bagira bati ca umugani gaca mugani, ruriye abandi rutakwibagiye, n'udasize umwana asiga umugani. Ni ca umugani gaca mugani, ruriye abandi rutakwibagiye, n'udasize umwana asiga umugani. Bisigura yuko banze wumvirize umugani ngire mvuge, hanyuma uze gutahura yuko n'utasize umwana yarasize umugani. Nuno mugani ngire nsige, nubwo ntosigiye iki, muga ndagusigiye umugani, bisigaye ko ndagusigiye impanuro. Rero abariko barakurikirana uwo mugani bagaheza bakumva yuko ico bayagiwe ari ikintu gikomeye cane, ku buryo n'utasize umwana yarasize umugani. Uwo mugani uzorera n'abandi abana banaka, bakumva ko ari ikintu gikomeye cane. Rero hariho n'ikindi bagira bati ngire ndabacira umugani w'ikamugani, n'abazova ikamugani bazosange ubukombe bw'umugani buzirikiye ku muganda w'umugani. Ni ijambo rikomeye cane. Icambere na mbere tumenye yuko ikirundi nubwo benshi batacitaho, ikirundi n'ururimi ruryoshe cane. Ngire ndabacira umugani w'ikamugani, n'abazova ikamugani bazosange ubukombe bw'umugani buzirikiye ku muganda w'umugani. Iryo jambo rirakomeye cane, rimwe n'amajambo menshi cane aguma agaruka mugabo kuri ca kintu. Umugani ngire ndabacire urakomeye cane ku buryo n'abazova ikamugani bisigura ko ari ahantu bazoba bavanye imiganda y'imigani, mugabo bazosanga n'uwundi umuganda w'imugani uziriki, bazosanga n'ubukombe bw'umugani. Ubukombe bisigura yuko ni imigani myinshi, canke ni ipfundo ry'umugani rizirikiye ku muganda w'umugani. Rero ayo majambo yo rero yaca akaburira cane, bakagira bati iryo jambo ritanguriye uwo mugani, ese uwo mugani uzoba woroshe canke n'umugani umeze gutya, umeze gutyo, umeze kuriya. Aho rero bakayiyumvirako cane, bikaca biba ngombwa rero yuko babanga amatwi bagabiririza kuvyo bagiye gukurikirana. Ego watubwiye ibitari bike, watubwira kandi ko kera bigisha batashyize mu mashuri, mugabo bakabigisha bakoresheje novuga imigani, ibitito, eka ndetse n'ubujajuro, rimwe na rimwe ndetse n'imyibutsa yo kwibutsa bakangurira kugira bakore. Mbega uri kuraraba ico gihe co novuga muri ico gihe nyene cabo bakera, vyarabagirira akamaro, ugasanga abana barabikurikiza, barabitinya. Rero kuri ivyo bategerezwa kubikurikiza, kuko nk'umwibutsa uwudakoze ntamira. Umuvyeyi yivugiye gutyo gusa, avuze uwudakoze ntamira. Ushaka umubira abira akuya. Ni imyibutsa yakangurira umwana kutarera amaboko, nyabona akiyumvamwo gukora, akumva yuko ibikorwa arivyo bizomugaburira, arivyo bizomushikana aho yifuza gushika. Hanyuma umwana akagira ati
kumbure na dawe kugira ngo aronke ano mararo y'inka, kugira aronke aha arimira, kugira aduhe ico dufungura, yarakoze cane hanyuma abona kuronka uko adutunga vyoroshe. Reka nanje nkurikize ivyo ansaba kugira ngo nze nishikane aho nshaka gushika. Rero niho bagira bati iyo myibutsa irakaburira abana bakabona guhindura ingendo. Ni naco gituma navuze nti imyibutsa ni umugani mugufi cane, mugabo ufise isiguro zihava zisumbiriza n'iz'umugani kandi umugani wabaye muremure. Kuko umwibutsa wibitsemwo vyinshi cane. Intabarigwa yabwiwe nuko amaso atukuye, canke ibwirwa nuko amaso atukuye. Bisigura yuko je namye ndabarigwa muga sinigeze numvira canke sinshaka kumva. Kumbure ngira imbere hari igihava kinshikira. Mugabo ivyo vyose umwana yabibona ariko ca kintu kibi kibaje kumushikira hama akabona guhindura kuko ntawe udakosha, ikosha kandi ryamaho, hanyuma ugaheza ukirimbura ugahindura ingendo. Rero hari aho kugira ngo ya myibutsa yaravugwa ntipfe ubusa, abana barayikurikiza nk'uko yaba yashoboye kuvugwa, hanyuma ikabarirwa abumva ndetse n'abatumva, mugabo mu nyuma akibonerako, hanyuma akabona guhindura. Ego. Mbega ubugize urakuraba ukagira ingereranyo y'ukuntu kera batanga indero n'ukuntu bariko baratanga indero muri kino gihe ku bavyeyi batandukanye, ubona yuko urabona neza ko iyo ndero ya kera ariyo yari ifise akanovera gusumba iyo dufise ubu? Canke urabona iyo batanga ubu urwaruka rwa kino gihe rwoba rurikurikiza gusumba uko kera bayikurikiza? Uriko uraba ingereranyo, uriko uraca ingereranyo y'iwawe. Haba namba indero y'aho hambere ntabwo isa, nta naho isa isaniye n'indero y'ubu. Kumbure indero y'aho hambere niyo twari dukwiye kugenderako, ariko vyarataye agaciro, nta benshi bakibikurikiza. Indero y'aho hambere umuvyeyi navuze yuko aho mu gitondo yaravyura umwana, ari se canke nyenurugo agatora umuhungu wiwe bakaja mu mashamba gutema, batema kumbure ibirembezo baja kurembeza ari ibiharage mw'itera ry'ibiharage, hanyuma bakagenda bagatema kandi n'inkwi bagatwara mu rugo, hanyuma ku mugoroba bakaja no guhiga. Aho mbere barahiga inyamaswa, hanyuma bubuye bagatwara imuhira, bagafungura akanyama, mu nyuma bagakuramwo n'inkindi. Inkindi zari inyambagwa ziva mu sato z'ibikoko, ntibavuga impuzu, impuzu ni izina rya vuba. Ku mwami baravuga inyambarabami, hanyuma abo barahejeje ni se n'umuhungu wiwe, hanyuma nyina w'umukobwa ndetse n'umukobwa wiwe baraja mu mirima bagaja kurima. Ariko kenshi ugasanga umukobwa abonekera ku dukorwa two mu rugo. Udukorwa two mu rugo, kuvyuka mu mutwenzi inyoni zitaravuga canke ngo ziririmbe, akaja gukubura, hanyuma agakora ibikorwa vyo mu rugo vyose abikora neza. Iyo niyo ndero ya mbere twabonerako abavyeyi bahanurirako abana, ndetse abana babikurikije tukabona yuko ari indero ndundi. Mu vy'inyambaro umukobwa yarambara akikwiza. Nubwo Uburundi bwaho hambere abakoroni bataraza bambara utubindo, kuko wasanga basonera, novuga ivyubu vyo murabizi, babonye uwambaye ukuraho usanga bamerereza abo n'abahungu. Rero bisobanura yuko aho hambere ku vy'inyambaro umukobwa yarambara akikwiza. Hatanguye kuboneka izo nkindi ziva mu bikoko, wasanga yakenyeye, agakenyera zikaguma, hanyuma umuhungu nawe nyene akambara, kenshi bambara utubindo nawe nyene abo hambere, mugabo mu nyuma bakambara imbega.
abandi bagakwembeka neza. Rero bisigura yuko ku bijanye n'indero y'aho hambere kwari uko. Hanyuma aho hambere ico barushije abubu nuko bari bafise na ca cigwa. Mbega ingo z'ubu kubera iki zidofata umwanya w'isaha zibiri z'ijoro gushika isaha zitatu canke isaha zibiri n'iminota 30, dufate iminota mike bayage ku karanga karanze abaho hambere, akaranga k'ikirundi, bayage ya migani, hari umwana yateguye umugani, ndazi mu mashure hamwe hamwe baravyigisha, hanyuma abone kubiganirako nabo ntibikunda kubera ko ubu twinjiranywe n'ikizungu. Umuzo w'abakoroni kuva mu 1896 abavuga abakoroni ba mbere binjira bo mbere baje mu 1816 uko binjira, hanyuma harajako n'ababirigi bakabandanya. Twavuze vyantu vy'imigigwa, imigenzo n'imiki, hari ico bita umuganuro, umunsi mukuru w'umuganuro, yari mu minsi mikuru yihambaye mu Burundi. Wari birya twita ngo kurangiza umwaka, aho umwami yafata umutsima w'amasaka awurya ari umwaka, ni vyandi bagira vy'ubu ngo vyo kurya amagato, vyo bita amagato, kuko harya nibwo bagira urya mu gigwa wo kurya gato, ntibazi benshi isiguro. Ubundi iyo bagize irya gato bakayisangira, bisigura yuko irya gato bayigereranije n'umwaka uheze. Rero barariye uwo mwaka uheze, barawugandaguye koko kuko yamaze kuwuvamwo yinjiye mu wundi. Rero aca akoresha kiriya kimenyetso c'igato, ni ikimenyetso c'abazungu berekane yuko uwo mwaka bawuvuyemwo, uwo mwaka uraheze, bagiye gutegura uwundi. Rero aho hambere umwami nawe yakoresha umutsima w'amasaka, nyene urugo mu rugo rwiwe caraza gukoresha urw'amasaka kuko waba wiganye ivy'ibwami navyo vyarazira. Bo baca bakoresha umutsima w'uburo hanyuma bagasangira. Uwo mutsima nawo nyene bafunguye vyerekanye yuko bavuye mu mwaka, kuko yaragira ati nguyu umwaka bawufunguye, uwawuntegeyemwo nawusigaremwo, arakawugwamwo awugwemwo. Rero bisigura yuko atanze uwo mwaka vyagiye. Rero nashatse kuvuga kugereranya n'ikibazo mwambajije, ingene imigigwa yacu canke akaranga, ndabivugire muri rusangi kuko vyantu vyose navuga, imico, imigenzo, imigigwa, imiziro, tubishize hamwe bavyita akaranga, akaranga k'Uburundi. Bisigura yuko abazungu nibo baciye batuzanira ivyo vyose, hanyuma tubona gutangura kwinjira mu mico, mu karanga k'abazungu. Nubwo rimwe rimwe katubera keza, sinkunze guhakana, bimwe bimwe twazaniwe n'abazungu, hari ivyo baje kudusirimura, hanyuma tubona gukurikira iyindi nzira kumbure itugeza kuvyo tuba twifuza mwa kino gihe. Bisigura yuko aho hambere mu mwaka w'1927 kuduga gushika mu 1932 ni igihe kitoroshe ku Burundi. Hatwara umwami Mwambutsa Bangiricenge, niwe yatwara, ntiyorohewe n'abazungu cane cane n'ababirigi, aho bamugoragoje cane kugira ngo ahindure ivyo twagirako aho hambere. Twari dufise uwo muganuro, umwami yategerezwa kuganura, twari dufise ivyo kubandwa, twari dufise kuja kwambaza. Rero aho kubera ko murazi yuko Uburundi bwatanguye kwinjirwamwo n'Abarabu, mugabo Abarabu baragwanywa mu nyuma n'abakatolika, abapatiri. Rero mu mwaka w'1929 niho umuganuro wakugwa. Uwo bita Patiri Kanonika hariya i Bukeye niwe yawufuse yifashishije Mwambutsa Bangiricenge, babanza kumubatiza, aronka vya bindi vy'imibatizo dusigaye turonka ubu vya gikirisu. Hanyuma abona yuko bazimiye, ivyo bakora vyose vy'ukubandwa atari vyo, hanyuma aremeranya nabo kubihindura. Umuganuro uragiye ngo pi, batuzanira ca gitabo bakoresha no kuducanishamwo ngo arico Bibiliya, hanyuma babona kugikurikiza, bakurikiza iyo mico, imigenzo yabo, bitangura kujamwo. Ari naco gituma
usomye kahise hari ibitabo vyanditswe n'umuhisi yarayashengeye mwigisha Emile Mworoha. Turiko turaba urwaruka rwa kino gihe niho twari duhagaze ku bijanye n'iyo ndero bahabwa kera ndetse niyo bahabwa ubu, hoba hariho novuga ico gihe niho yakurikizwa canke ubu niho yobigikurikizwa? Kiriya gihe niho yakurikizwa cane, nivyo nariko ndavuga, hamaze kuba ifutwa iyo mico, imigenzo n'iki, twari tumaze kwinjirayo mu mico canke akaranga k'abazungu ako twazaniwe. Rero ubu aho guciribwa ya migani vya bitito n'ibiki vyose, usanga umuvyeyi yakirije imboneshakure abana. Abana bariko barakurikirana imboneshakure, bararaba amasanamu, bakaraba biriya vyakinywe na bariya bazungu, ugasanga bo banakinamwo ivy'imico yabo, ivy'imigenzo yabo. Rero iriya migenzo n'iriya mico aba bana birirwa bararaba cane, bategerezwa nabo kuyigana. Banaka bambara kuriya, bafungura kuriya, bavuga kuriya. Ivyo kuvuga vyo tubishize muri rwa rurimi rwacu rw'ikirundi rwinjiranwa, baguma bagerageza kwidadirira ku kirundi, mugabo bakiga n'izindi ndimi zo hanze. Twarazize n'ivyo, bavuga yuko indimi ni vyiza kuziga, mugabo ntiwibagire ururimi wavukiyemwo. Ubu rero baragize ico bita kurunda indimi mu zindi. Bariko baravuga, bariko baraganira, ategerezwa gushiramwo ururimi kavamahanga. Jewe ndakunda yuko turiko turaganira kuri bino biyago vy'ikirundi, gushiramwo izindi ndimi mvamahanga ntavyo nkunda cane. Iyo ushaka gushira ururimi mvamahanga mu kintu kanaka uriko urayaga, uragira uti ca kindi bita uku muri rurimi kanaka, hanyuma ukabandanya uvuga ikirundi, kuko ikirundi benshi bagira bati ngo nticikwije, ariko ni ururimi rwikwije. Rero tugiranije abaho hambere n'abubu, abaho hambere nibo babikurikiza bonyene, kuko ubu ni hake. Hari ahantu nkunze guteramira ku munsi wa mbere, aho mu Kigobe, tuyaga n'abana canke urwaruka, mbugire muri rusange n'urwaruka, duteramiye ku migani y'ibitito n'ibisokozo. Ego turakunze guteramiraho ku kigo bita Akiwacu, ni saa 12 z'umugoroba. Aho rero turahahurira, urwo rwaruka ndarushimira cane, ndanagwikundira, kuko rwo sigo rubona ngo iyo sanga irageze kugira ngo duhure. Bisigura yuko abo bana canke urwo rwaruka ni bake cane bikuye mu bandi, bakaza kubana natwe kugira ngo tuyage, turabe yuko twozimuruka, twoshobora kugarukana akishwe, akamaze gupfa canke akariko karagenda, maze ntikagende bugirire. Bisobanuye yuko abavyeyi bubu ntibacitaho, ariko turabatahura. Bamwe babura umwanya kubera ko ubu ufungura urushe, baba biriwe mu bikorwa kanaka, mugabo ntibobura nawe n'iyo minota ingahe, kuko wigishije umwana mukuru, tuvuge mu muryango akarorero, we ashobora kuza kuronka akanya yahejeje gusubiramwo ivyo vyigwa vy'ubu, ntiyoreka nawe kurongora batoyi biwe kugira ngo bamare n'iminota 10 bayaze ibisokozo canke imigani kanaka. Kuko ikirundi, mu rurimi rw'ikirundi canke mu ndimburo, kuko ururimi rw'ikirundi rugizwe n'ibintu bibiri, hariho indimburo n'amayagwa. Aha turi mu mayagwa, mu ndimburo turabona ivy'inyubako n'iki. Mu mayagwa y'ikirundi twifashisha indimburo. Mu ndimburo ni iza kudufasha kuryosha ikirundi, kuko ikirundi kitarimo amajambo aryosha. Amajambo nayo aryosha ikirundi kenshi n'iki, ni imyibutsa. Iyo uriko uravuga ikirundi ugaca ushiramwo umwibutsa, kanaka ubw'iryo jambo washizemwo umwibutsa, umusizemo ibibazo vyinshi mu gihe adatahura runo rurimi rwacu neza. Uwo ndavuga wa murundi yamaze guta inzira, hanyuma akabona kugira. Rero abarundi baho hambere bagendera imico, imigenzo vyose n'imigigwa neza atakabasoba. Abubu baramaze gutakara, baramaze kwigana ivy'abanyamahanga. Nubwo benshi babikuramwo
uburyo canke babikuramwo ico gufungura, kuko umwe wese ingabirano yiwe n'ico ayikamishamwo, mugabo tubone yuko sekuru twaramuhemukiye. Ego. Mhm. Ego, watubwiye ibitari bike bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Ego, tuja novuga ku musozo wa kino kiganiro c'intangamarara y'ibijanye n'ivy'ikirundi muri rusange, novuga nakahe niyihe mpanuro woha urwaruka, woha abavyeyi, woha abarundi kugira ngo tubandanye novuga turi mu bumwe, twongere dukurikiza novuga n'imico n'akaranga vy'abarundi ndetse vy'Uburundi nyene, kandi bikazodushikana novuga kw'iterambere naho nyene rirama kandi. Ego, ngo utakaranga utakabanga ugatorana akaranda. Kumbure abavyeyi ba kino gihe nibo wari umuzi na kare abatama bacu baho hambere benshi baguma bihonyorako, aho ndavuga gupfa canke gusezera isi. Rero abavyeyi ba kino gihe barakwiye kurya bafise intunganyo z'ibikorwa bakora kanaka, n'ubu bagerageze batunganye n'ibikorwa canke n'indero y'abana babo. Kumbure ubu ndakunze kubona cane cane nk'iki gihe c'irici cinjiyemwo, si agaseseshwa rumuri, kandi nivyo tubona, ivyo tuvuga, turakunze kubona abigeme benshi batwara imbanyi, kutamenya. Benshi ni kutamenya, baja mu vyo batazi. Tube dutahura ivyo. Abavyeyi bamwe bamwe baca baza bashwanira abana, niko novuga, ugasanga ntibabashije kubaza neza canke kwibaza, kwirimbura, mbe je nakoze iki kugira n'umwana wanje ntaje muri bino? Mbe jewe nari hehe hahandi uwu mwana yaja muri ibi, uwu mwanya we yafata kugira agende, je nari he? Mbe sinamubona, sinabona uko yigenza kugira ngo ngarure iyiri hafi, kugira ngo niyarenga sinabire nkayo. Nuko rero abavyeyi bubu babone yuko indero y'umwana nibo bayifise mu kiganza. Umwana mu Kirundi bama bagira bati inka ikamwa ico wayigize iki? Ico yariye. Nuko rero bisigura yuko uwo mwana uko yigenza vyose ni wewe. Iyo migani kumbure uyiciriye umwana gushika basi ku myaka 15, umwana w'imyaka 15 w'ubu nasanze abafise ubwenge ngira bw'uwari afise 25 aho hambere, kuko agenda kumenya ibintu vy'abantu bakuze cane akiri muto. Ni vya bindi navuze cane cane izi mbuga mpwaniro, ibi dukoresha ubu, turagenda tukasanga ko ibi n'ibi, nanje reka nzoje kugerageza. Rero abavyeyi bubu nibabe maso kugwaruka rwabo, abana babo bababe hafi, babigishe indero ishimikiye kuri iyo ndero yaho hambere. Imigani barayizi, abavyeyi benshi nabo mu bisagara benshi bakuriye mu ntara za ruguru, aho basogokuru bacu bakurikiza vya bindi vyose twagenda turayaga. Rero nibifashishe. Hari abavyeyi benshi batinya kubwira ukuri abana babo ngo nobamenje, nogira amasoni imbere y'umwana. Mbe ugiriye amasoni imbere y'umwana uriko uramubwira ico, ayo uzogirayo niyakuzanira yanda, niyakuzanira wa mwigeme yateye inda, ho uzoca wiyahura? Nibumve yuko bamaramara mu gihe babonye umwana yataye umurongo, asigaye yambara twa duhuzu. Hari abo nigeze kumva bagira bati urya mwigeme afise nk'imyaka 30, 27, 25, urya mwigeme yambaye agahuzu nambika umwana wanje agifise imyaka 5. Muri make umwigeme w'imyaka 27 asigaye yambara impuzu y'umwana w'imyaka 5. Agomba kwigerera kwisubiza inyuma. Bamwe bakunze guca bavuga ngo nibo batuma ngo impuzu z'abana zizimba. Rero bisigura yuko nitwaguma turabira ngaho muga ntitwamire ngo twamirire kure, bizoguma biducamwo uko nyene, hanyuma twisange babana bacu ahubwo hasigaye ari ibikoko, bigenza nk'ibikoko, inyamaswa canke
ibitungwa vyo muci. Muci niho barekura ibitungwa bikitembereza hanyuma bikicura. Rero twumve yuko umuvyeyi arafise ikibanza kinini ku rwaruka rwiwe, ku bana biwe. Mugabo rero mwavuze ngo ico mpanura abavyeyi, kumbure ngira hari n'ico mpava mpanura nk'ubushikiranganji cane cane bw'indero. Ego ubushikiranganji bw'indero ngiriyeko nibwo ubu twovuga bufise indero y'abana. Aho hambere navuze yuko indero y'umwana yari iyo kuzigwa, umuvyeyi niwe aba yayifise mu ntoki. Mugabo umuvyeyi navuze ku mwana w'imyaka 2, imyaka 3 ararungikwa ku mashuri, aho ubushikiranganji bw'indero nibwo rero buba butanguye igikorwa gushika umwana yaraheze amashure yiwe, za kaminuza ndetse n'ibindi bibandanya. Aho rero ubushikiranganji nabwo ico bwofasha, turafise ururimi rw'ikirundi, icigwa c'ikirundi kirigishwa, mugabo icigwa c'ikirundi ntabwo cigishwa bishimishije. Icigwa c'ikirundi amayagwa, jewe natanguye kubona amayagwa ngeze mu mwaka w'11, naho nyene mu gisata c'indimi gusa. Babandi biga ibiharuro ntubabaze, baguma mu guterateranya, ati ijana uriteranije irindi n'amajana 2 nzoba nungutse. Rero bisobanuye yuko umuvyeyi we yagerageje arakurungikira umwana, ubwo bushikiranganji bwacu bubikora neza bw'indero, mugabo arabe bongeremwo ivyigwa vy'amayagwa y'ikirundi neza. Bimwe umwana yumva ati aho hambere umukobwa amenje agatwara inda bamuta mu gisumanyenzi, reka nanje sinzigerezako kuko bohava bantahariye. Wa mwana ari mu mwaka wa 4 aca akura ari ku murongo kubera ko yayagiwe mw'ishure ivyo. Mugabo uzosanga ikirundi ahanini bashimikira ku ndimburo. Indimburo zitwigisha yuko urudomo rufatanije n'urundi utora iki. Mu Gifaransa, muri rw'igifaransa hari ivyo bita la phonologie, phonétique, sémantique, syntaxe na morphologie. Nivyo ivyo vyo biradufasha kuca tuja muco bita littérature, amayagwa. Littérature niho twari dukwiye kwiga vyiyaguye. Ego Erega uramenya ubu abantu benshi, abana bubu canke ndetse n'abantu abenshi ntibagitinya, niho rero usanga byose ico biza gupfira. Ico ni kudatinya, ni barenze umuziro. Baba bamaze kurenga wa muziro. Hari rivuga bita kurenga ku kintu. Mu Gifaransa bacita transgresser. Kurenga ku kintu, warenze ku kintu wari wabujijwe. Rero abubu novuga yuko barubahuka, sino kubaha ko ntibagira benshi, mugabo sinavugiye muri rusangi, mba mvuze bamwe, abandi bo hari abakirimwo. Ubu haraje ikintu bita amasengero. Haravuga ngo amashengero, mugabo ishengero n'ahantu hari abantu benshi, isengero ni ikibanza co gusengeramwo. Rero ubu amasengero umenga niyo afasha ibibondo bimwe bimwe gukurana indero. Hariho abakurana indero bivanye n'amasengero basanzwe basengeramwo, bikabafasha. Ego amasengero ari mu bintu vyaje bikuraho akaranga k'u Burundi canke imico n'imigenzo vy'u Burundi, mugabo hariho ibifasha muri kino gihe ko twamaze kwinjirirwa, reka bidufashe bamwe bamwe, nubwo bamwe baza kudutiturira ivyacu kuri ya ndero. Rero ubushikiranganji twabusavye yuko bwokongezamwo ururimi rw'ikirundi rukabaha amasaha akwiye kugira ngo bigishe ivyo. Ahanini urumva twasavye abavyeyi ico bokora ndetse na bwa bushikiranganji. Hanyuma n'abana rero bumve nabo nyene, umaze guca ubwenge menya kwigendereza canke umenye kwihanuza, uhanuza wa mutima ya nda nziza, kuko hariho n'indambi. Barakunze kuvuga ngo urya muntu afise indambi n'umuntu afise inda nziza. Inda nziza n'umutima mwiza, indambi n'umutima mubi. Rero umwana nawe nyene arashobora kuyiha intumbero, kuko nka jewe natanguye gukurikirana ibintu vy'ikirundi cane cane mfise imyaka 16. Narabikurikiranye n'ubu ndacamijeko, nubwo abarundi benshi ntiwobabaza ibi, babona yuko ari guta umwanya. Ndanashimira mwebwe mwaduhisemwo, mukunze no kubikora, kuko muzi yuko ari kiyago gikenewe hagati
y'abavyeyi n'abana, ya twebwe n'abana, ya twebwe n'abavyeyi, ya twebwe n'inzego kanaka. Yego. dufatiye kuri no mboneshakure yitwa hari ivyizigiro, nawe ubona hari ivyizigiro bifise ko ikirundi ko imigenzo n'imico y'ikirundi izogumaho kugeza no muri kazoza n'abazotwamukako bakazoyisanga? Hari ivyizigiro vyinshi nk'uko mwaratoye izina ryiza cane kino mboneshakure. Hari ivyizigiro yuko Uburundi buzoshika aho butaragera. Hari ivyizigiro yuko imigirwa n'imigenzo y'Uburundi izogaruka mu Barundi hanyuma bayikurikize, bongere bayigendere, banayihanura abandi. Rimwe rimwe ubu turabona abahungu b'Abarundi usanga yubakanye n'umuzungukazi. Umwigeme w'Umurundi yagiye kwabigwa mu kindi gihugu. Mbega urya mwana ryari nabonye hari umukinyi umwe yariko aratanga ikiganiro, babandi bakina inkino z'umupira w'amaguru w'Umurundi, ariko afise nyina w'Umurundi, se w'Umudagi. Yaje gufatira uburuhuko ino kuko asanzwe aba mu gihugu c'Ubufaransa. We yagize ati je ngiye aho mama avuka kugira ngo ndabe ingene babayeho, nanje nige iriya migenzo yabo, iriya mico yabo. Bizigure yuko nubwo uzova hano wanka kubikurikiza uri ngaha, mugani waja hanze uzipfuza kugaruka gukurikiza canke kwiga ivyo wari wanse kwiga vyahari iwanyu, kubera ko wabonye yuko iyo wagiye kumbure ivyo wasanzeyo oya si neza, nkwiye kuguma nkurikiza vya bintu. Kandi n'ubu turabibona yo abanyamahanga benshi baza bagira ingendo vyandi bita visit Burundi, bakagira ingendo zitandukanye, batembera imitumba myiza y'u Burundi, bashaka kumviriza ururimi rwiza rw'ikirundi. Benshi baragwiga ubu, natwe tugwigisha abandi. Rero je ndibaza yuko hari ivyizigiro yuko ibi vyose tuvuga bizonyengetera mu bavyeyi ndetse no mu bana ndetse no ku bene gihugu canke abanyagihugu bose b'u Burundi. Ego urakoze cyane, nuvuga ku mazina umurondezi w'akaranga. Ego nkaba rero nuvuga abatari bake bagiye bumva ibitari bike twagiye tuganira, hari muri rusangi ibijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi, ariko tukaba tumeye ko uzogenda tubasesangurira kamwe ku kandi kugira ngo mugende mumenya ibitari bike byinshi imbere bivugwa canke biri mu mico y'Abarundi. Nuko nkaba yenda gushimiye cyane witabye no munsi kaza kudusigurira ibitari bike ngaha. Ego nije nobashimira ngira nti akaranga kadusage mu muco kuri bose. Kumbure umuco ni waba kuri bose, sinkekeranya ino ndero tubona igeze aho mwasa ashaka izogaruka mazibe aho umukunzi ashaka. Ego renda bashimiye mubandaye muranirwa. Ego murakoze. Je yari Ahmed Nima, nkaba nari nimeshe kino kiganiro, tukaba twari kumwe namwe kandi namwe turazi ko tubakunda. Twebutsa kandi ko mukwiye kugira subscribe wewe utarabikora, ukwiye kugira na j'aime ndetse na partage kugira ngo kino kiganiro c'imico n'akaranga gishobore kuba gishikira n'abandi Barundi, haba bari ngaha mu Burundi ndetse n'abari mu mahanga, kugira ngo nabo nyene bumve ko bikenewe ko twokurikiza ino mico n'akaranga vyaranze basokuru bacu bo hambere. Rero nkaba ndabasezeye ndabipfuriza kuba ndamugira umunsi mwiza, Imana ibane namwe, murakoze.